Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza nga kuri chaîne yacu imisi yose n'umwanya wo kubagerezaho andi makuru avugwa cyane mu gihugu c'u Burundi mu bisata bigiye bitandukanye nkuko tubikora imisi yose tubatohoreza byinshi biba byaranyegejwe. Hari amakuru rero namwe tubakurira ku mbuga ngurukana bumenyi bindi biriko bivugwa cyane bimenyesha makuru vyo mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Namakuru rero aza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye. Leta y'u Burundi iriko igabisha abatimbo bari muri nyegenyege. Umurisho wa Gishora mu ntara ya Gitega wabaye uwa mbere mu higanwa ry'imigwi y'ingoma yo mu ntara zose z'u Burundi hari muri Kigarama mu mwaka uheze. Gusa rero ivyaraye bibaye nagahomera bonwa. Hari umukenyezi yoba yagaragaye yambaye gusa ariko avuza ingoma z'abatimbo. Gusa ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe Afrika y'ubuseruko urwaruko inkino n'imico kama bwiyamirizwe ikoreshwa nabi ry'ingoma z'u Burundi mu isabukuru nyegenyege ririko ribera muri Uganda. Masanamu y'abavuzi b'ingoma z'u Burundi bambaye umwambaro w'ibendera ry'u Burundi bariko baravuza ingoma muri iri isabukuru yarakwiragijwe cane ku mbuga hwaniro. Ubushikiranganje rero bushira ku rubuga rwa Twitter amasanamu yerekana abagore bariko batamba bavuza n'ingoma z'u Burundi mu buryo butamenyerewe mu bijanye n'umurisho w'ingoma z'u Burundi. Isabukuru ry'indirimbo n'intambo nyegenyege ririko ribera mu gisagara ca Jinja mu buseruko bwa Kampala muri Uganda kuva ku wa 16 z'uku kw'icenda inyuma yaho leta y'iki gihugu itangiye uruhusha ko rishobora kuba habanje kuba impari. Isoko ryo muri ubwo bushikiranganje rikaba ryavuze ko murwi w'abatimbo bari muri iyi sabukuru batazwi na leta y'u Burundi kandi ko ngatariyo yabarongetse. Uciye ku rubuga rwabo rwa Twitter ubwo ubushikiranganje bumenyesha ko budashobora kwihanganira umuntu wari wese ngacafuza imico n'akaranga by'u Burundi. Bakaba banditse bati Burundi burazi ko ingoma z'u Burundi ziriko zirakoreshwa nabi mu isabukuru nyege mwaka 2022 biriko bibera muri Uganda. Ingoma z'u Burundi rero zikaba zanditswe mu murage ndangakaranga mwishiramwe UNESCO kuva mu mwaka 2014 kandi ubu ubushikiranganje buvuga ko buzikoresha binyuranyije n'amategeko bihanwa. Cyo bwa mbere leta y'u Burundi yamiriza abavuza ingoma z'u Burundi leta itabitange urujana cyane abarundi b'impunzi ziba hanze. Mu mwaka 2019 leta y'u Burundi yamenyesheje ko hari abantu bashatse kwiba no kwiyitirira umurisho w'ingoma z'u Burundi mwihiganwa East Africa's Talent ryariko ribera i Nairobi. Ni nyuma yaho mu rwe witwa Himbaza Club warugizwe hari n'abarundi b'impunzi baba mu Rwanda witabiriye iri higanwa wambaye impuzu leta y'u Burundi ivuga ko zitemewe mu kuvuza ingoma. Amasanamu rero yarungitswe ku mbuga ngurukana bumenyi yatumye umuvugizi w'umukuru w'igihugu anegura inyifato y'umukenyezi yavugije ingoma z'u Burundi aho nyanze imico y'u Burundi mu isabukuru nyegenyege. Abicishije ku rubuga rwa Twitter umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Radio Made Nzeyimana akaba yateye ivyatsi inyifato y'umukenyezi yavugije ingoma z'u Burundi aho nyanze imico n'akaranga by'u Burundi ari ku munsi ugira gatatu w'isabukuru nyegenyege twababwiraga ariko ribera muri Jinja muri Uganda. Ivyo bibaye uko nyuma y'amasanamu atandukanye yerekana uwo mukenyezi ariko avuza ingoma aho nyanze amwe mu mabwirizwa ngenerwa kwagenga ingoma z'u Burundi. Uwo mukenyezi rero akaba yariko avuza ingoma z'u Burundi yifunza agatambara mu gihe agahuzu ko mu mugongo kadekuka bimwe mu bihimba bifatwa nk'ivy'ibanga ndetse bikora ku ngoma. Ivyo navyo bikaba bitakiriwe neza n'abandi bantu batandukanye kuko bihonyanga imico n'akaranga by'u Burundi. Radio Mede akaba yagize ati ingoma ziri mu matungo ya UNESCO kandi zitegerezwa gukingirwa. Isura y'igihugu ntishobora gucafuzwa n'abantu nk'aba ngico bagamije cyose. Ni mu gihe ubushikiranganje bw'iyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko urwaruka inkino n'imico kama bwamaze kumenyesha ko butazihanganira uwari we wese aho nyanga imico y'u Burundi imbere ko ababikora bazohanwa hisunzwe amategeko. Mwamenya kandi ko muri
uyu mwaka 2022 hari n'indi mirwi itandukanye yagiye iravuza ingoma idakurikije amategeko azigenga, iyo nayo ikaba yarahawe ibihano birimwo kubuzwa kuvuza ingoma mu kiringo c'amezi 6 akarutwa bahereza no murwi w'amagaba. Mu ntara ya Makamba abarimira mu kiyaya ca Munyika basaba ababijejwe kububakira ingomero z'amazi zahurira kugira ngo biborohere kuvomera imirima. Nta mashine canke urugomero na rumwe bikibarizwa mw'iki kiyaya, ingomero zose zarabomaguritse, imiserege yagabura amazi irasiba, amamodoka n'amamashini ivyo hakorera nta n'ipine rikihaboneka, hasigaye rero amabarabara gusa. Byose vyari mw'iki kiyaya kandi biri mu vyatumye Makamba imenyekana nk'intara yifashe mu vy'ibifungurwa, kuko nta gihe na kimwe ngo utasanga mu isoko nkuru ya Makamba n'ahandi bifungurwa vyarenze. Benshi rero ngo ntibatahura n'impamvu ikiyaya kitogarukirwa nk'uko vyahora. Ivyo rero bikaba bivugwa n'umurimyi Gaburiyeri arimira muri ico kiyaya. Arongera avuga ati tukivomeza amazi ava mu ngomero zahahora twarimbura cyane kuko erwa ntivyasonza. Ubu kugira ngo heze kuvomera umurima umwe gusa ngo umuryango uba wawutwaye wose, ngo abahatera umuceri ngo barumiwe kuko basigaye bimbura uwo bahambije, nk'uko tuvyiganirwa n'uwitwa Niyuhure. Abo bakorera mw'ico kiyaya bakaba basaba ababijejwe gusubira gukoresha neza ico kiyaya mu kugomera ingomero no kugarukana amamashini n'imodoka zakorera, gutyo ngo ico kiyaya gisubire kimere nk'uko cahora narindi arico conyine kinini kiri hafi y'umugwa mukuru w'intara ndetse cimbuka cane kurusha ibindi. Mu yandi makuru ngo ivyashitsweko hamwe n'ivyokorwa ngo nivyo vyihwejwe mw'ihwaniro ry'urwaruko rigira kabiri. Urwaruko rwari rwaserukiye abandi harimwo n'abashitsi bavuye mu bihugu vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko, rwari rwahuriye mu ntara ya Karusi. Vyabereye mu kigo mpuzantara kigiye kwigisha ubuhinga butandukanye. Ico kigo kikaba cuguruwe kese n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ni kinini cane, cubatse ku hegitari 12, kikaba cubatswe n'ikigo Obuha kijejwe uburaro. Amaze kugendura inyubakwa nyinshi zikigize, umukuru w'igihugu yarashimye cyane nk'uko yabigaragaje mu ijambo ryiwe. Muhava muvuga ko natevye kugira dusubire kubonana, naratevye kuko nari mfise ico ndabereka, mugabo ngo bo birahimbaye. Uwo umunsi mfise akanyamuneza kadasanzwe, ngo uwonsesa ku mutima yosanganira kuko sinamaramaye. Ico yabereka n'ico kigo cubatswe n'amashiramwe ya leta ku mafaranga ya leta agenda ni kigo nk'ico rero ngo kigiye kubakwa mu turere dutandukanye duhuza intara. Uretse rero abagize leta yose hari ngaho, hari kandi na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Bakuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye ko hogira abafasha kubaka ikigo kimwe mu bitegekanijwe. Umushikiranganje w'indero yamwunganiye amenyesha ko ibigo bene ivyo bikeneye cyane ibikoresho bisanzwe binazimvye, agasaba ko hogira ubufasha muri ivyo. Umukuru w'igihugu rero yanamenyesheje ko urwaruka uko bikenewe ngo urwaruka ruje ku kivi biriho. Umugabo aremeza ko bidakwiye, ati umurizo w'impene wikubita aho uhambije. Yashimye cyane umugambi pa ayeje ngo n'umwanya muto barakoze bishimwa, ngo ubu baramaze kuronka n'abigisha abandi. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta arongoye itayaga amasigara cicaro n'ikimenyamenya ngo nico kigo cuguruwe. Nk'ivyo rero ngo birashoboka ko mu gihe ba Kaboko barwanijwe, ati urugamba turimwo rwo kurwanya ba Kaboko ngo abarya ibiturire n'ubunebwe no kugira ngo uburyo bugenewe abenegihugu bashikire nabo bagire umutima mwiza. Menyesheje ko mu buhinga bazokwigisha hozamwo n'ivy'umuziki n'utugenegene kuko nabo vyo biratunze urwaruka rubifitiye impano. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakeje kandi urwaruka cane abo yashinze amabanga bakiri bato ngo ntibamumaramaza. Yabemereye ko yabonye ko urwaruko ruzembagira mu kwandikisha imigambi kubera ivyo ngo hagiye kujaho ico bita gishe inike. Urwaruko rwose rero rwitavye rwarara muri ico kigo nyene kiri ku musozi wa Rusi muri komine ya Shombo.
ndabakengurukiye cyane kubw'aya makuru narifise kubashikiriza ni byinshi twari twabaronkeye ibivugwa cyane bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru rero twagira tubashikirize ufyonde kuri subscribe ni munsi y'iyi video amande y'ijambo Shiramatsiko TV. Ivyo byose rero ifyonze ko curonka amakuru yacu uri mu bambere zasubira kubashikiriza nandi muhezagirwe.